nyimba ari ikintu kanaka je nabuze ku bavyeyi narabuze affection sivyo narabuze affection kuri kote ya papa kuri kote ya mama aravyumva nico kintu gusa nabonye cyambabaje bo maze kuba ubuzima ndatangura rero kubaho ariko umumenye ko ico gihe nabana na mahatre wanje akankunda ico gihe yarakora restaurant ngenda nkamufasha ariko wumve ko ntazibana zidakomanya amahembe nawe nyene haragize igihe avuga ati ndakwirukanye aravyumva ico gihe papa ntibabana unyumvirize neza ico gihe papa na mahatre ntibabana bari baravanye muga je ngenda kure mama mahatre arankunda avuga ati we ntari bijyawe ibiki tingo tubane tumaze kugenda kubana papa nawe ntiyabyishimira avyumva ntiyabyishimira iki yaguma mvuga ngo ico cana nico natoye ngo nakuvyaye ngo biri ngo dini faso iregare mva ngo duhuye na mama ngo mukabari urumva ivyo bintu ko bibabaje uri umwana ico gihe umugore abonye ari karanshigikira bakaca bashwana kaca tangura kuvuga ngo kaca bwira mahatre wanje ngo niwe ngo mugore wanjye ngo numugore wiwe ngo numugore wanje ivyo bintu vyari babaje ucika n'abantu bibatera isoni bavuga ati ivyo bintu uvugira mu bantu birababaje cyane. Hello bakunzi ba Wagos TV mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye nkuko musize mubizi mucumva ijwi cyangwa se mucumva uri karavuga neza na neza kuri mikurambire mucyo mwita mumenya ko ni wa wundi umwe ku mubumbe umwe kwisize matano uzigera aza amusumbya kuri micro ni didakiye muko musize mubimenyereye hama imbere ya kamera nko mubibona dufise umujene mwiza cyane asa neza reka tumwakire atwibwire nibyo asanzwe akora kugira ngo turushirize gukorana neza cyane turakwakire mu bwami bwa Wagos TV. Amahoro y'Imana kuri mwe bwe muri ko muradukurikirana cyambere na mbere ndabashimiye kuba mwanyiyumviye ko hano kuri Wagos TV kugira ngo tugire icyo dusangiza abandi. Ku mazina yanje nitwa Guillem Haonimana Guillem Haonimana ndumukunzi wa Kristo nkongera nyene nkaba mfise n'utundi dukogwa nkoresha amaboko yanje bamwe bita abamanikiriste ya murakoze. Gire yavutse ryari? Gire navutse mu 2000 mvukira kumugoboka ego eske Gire yoba akunze? Oya sindakundana ariko ndamaze gukunda. Okay, merci beaucoup. Hamagire nkuko twabivuze waturondeye tubwira yuko hari byinshi cyane wifuza gusangiza abakunzi ba Wagos TV. Yes. Yuko hari intaye wifuza kubwira abakunzi baba bakurikirana ibiganiro vya Wagos TV kumbe nabo hagira ikintu kanaka cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye bibungura cyangwa se basi bihindura byinshi kuri bo. Rero turagomba twiganire iyo story utubwire eske ni gute Gire yabayeho byagenze gute ubuzima bwe bwagenze gute kugira ngo nabari ko baradukurikirana hari ushobora kuturaba yarabaye muri ubwo buzima muri ivyo yarabibayemo kugira ngo nawe ashobore kumva ko basibyibura hari uwigeze kuba muri ubwo buzima nawe arimo kugira ngo nawe arushirize kugirane gukomera cyane no kwizera. Rero reka tuvuge ngo reka umwanya n'uwu wawe kugira ngo ushobore kuvuga buri kimwe cyose kiri ku mutima ube Ares hano washitse mu bwami bwa Wagos TV. Wumve ko uri mu bavandimwe wumve ko uri nyene nko muri famille ya murakoze jamani nge wawe. Murakoze nanyu bwe kumpaye akanya kandi jewe ubuzima bwanje kugeza uno munsi mpagaze uno munsi ni ntahe mbo ariko sinibwira ko ari je no narabaye mu buzima bubabaje mbwa kuri jewe ico gihe ntibwari bubabaje nagiye kubona ko bubabaje abantu bagiye baza barabimbaza entre etaje ubuzima nabayemo bwarababaza abandi gusumba jewe mugisigura ko nari mfise ibindi kanaka nari maze kugira iki kwiyumvira cyane nashaka kubaka ya ntagiye kure mu bisanzwe je navutse dini faso ilegale abariko barakurikana kino kiganiro barabitaho ata mariage yabayeho papa na mama maze rero kuvuka icambere nagize nabaye victime
ya mama wanje kuri papa tumaze kubana. Yeah. So navutse mama wanje aranyigisha ishure ndabaho mu buzima ico gihe kweri turiko turabana na mama wanje kuko umuvyeyi murazi ko yitwararika umwana wiwe, ndabaho ubuzima gushika naho mama nawe agenda kugira iki kuba kurundi rugo niga 9e. Mbagiye ico gihe birambabaza, bimaze kuba bimbabaza umva harageze igihe naho nyene mama antera blessure nyene antera blessure mu mutima gushika naho je mama dutangwe kuza turavugana neza muri no minsi ngenda kuza kumuramutsa harahera umwaka wose nagiye kumuramutsa ko navuga ati mama yarantaye. Ariko wumve ko mama amaze kugenda kubaka urundi rugo naciye njya kubana kuba kwa papa kuko papa siwe yandondeye je nije nakeneye kurondera papa ati papa uri he. Bo papa naho turabana tubaho mu buzima. Papa yararonka amafaranga mugabo gico gihe akakunda nabandi bantu mu gico gihe je ntiyankunda. Bo ntiyankunda cangiriga ubuntu rero candakizwa. Maze kuba nkizwa ndibuka umufrere yatumye nkizwa ahari hose akazona kino gikanira amenye ko ndamushimira. Yaragize icamara vrema kuko iyo ntahura nawe ngamenyesha makuru ya Yesu Kristo. Kuko ico gihe sinibaza aho mba ndi uno munsi. Ya maze kubana no bavyeyi banje maze kubana n'umuvyeyi wanje papa sinabaye mu buzima nari nkeneye. Ariko wumve ko ubuzima naciye mbaho ubuzima buri slago sana slagoringa cyane gusumba igihe mama yaraturetse. Maze rero kubaho ubwo buzima bubi kwa papa wanje mama rero bica bitera kumwanka cyane bivanye n'ubuzima nari ko ndabona. Uri kwa papa wawe atabuza amafaranga, abazungu baguma baza ntakurihira ishure ufungura mbo je nakuze kwa papa yaranstigmatiza basi kugeza nuno munsi ari n'abantu baguma babaza twe tuje muhiri wanyu twibaza ko uri umukozi. Urumva ntiyarakeneye ko je mboneka, yarakeneye ko basi haboneka abo bandi bana tuvukana. Bane bashaka ko ubaho mu buzima bwo kwihisha. Sije nabishaka papa niwe yashaka ko kubaho mu buzima bwo kwihisha. Nanje cyaka kuvuga ico gihe nari nkigijwe 2017 nta umva umuvyeyi guhangana nawe vyari ibintu biteye ubwoba cyane. Kandi uri umwana kameme nibaza ko bitari biryoshe vraiment ico gihe. Umaze kuba ubwo buzima umaze kuba bigenda uko ugegeje kuraba ukuntu wari ubayeho muri ubwo buzima kera ugaciro n'ubu ukuntu umeze ni keke numva ko vraiment ubandanya uvuga ubwo buzima nyene wabayeho kugira ngo n'abandi barushize nabo kumenya vyinshi vyerekeye ubuzima bwabo. So ikiru je nkeneye kubandanya cyambere na mbere ni gukunda Imana yanshoboje kuva mu ivyo bintu atakibinkoze uko vyarantwaye ahantu ku buryo niyumvira gukora ikibi. Bo ariko Imana yaranshoboje ico kintu je cumva cyambere cyo no bandanye niko Imana yanshoboza gusa kuguma ndayikunda. Amija kabiri story yanje ni ndende nzokwandika igitabo. Nzokwandika igitabo tubashire ku ma platform kugira ngo bifashe abantu. Brother urazi umuntu akwereka ko agukunda atagukunda wari umuvyeyi wawe akagukunda mu bantu mugabo ntabikwereke. Minervare imvyo kujya bikajya abandi bantu mugabo uri mu nzu ntubike. Minervare ukumva ko yari hiye abandi ku buryo naho ugwa mu kibazo uravyumva we ntagukurikira mu ikibazo cy'abandi akumva ko yo gikurikirana. Kandi ntivyahereye kuri kote ya papa wanje kugeza no mu buzima busanzwe ntangwereye kuza ndakora kakazi nababwira. Narabonye umuntu wa mbere ahubwo kuri ino si ibintu biragoye. Mwino si surtout ngaha nyene abantu je nabanye na apana bose abantu maze kubona twari tugendanye bara ba hypocrisie sana. Bara hypocrisie n'umuntu ashobora kukujomba imbugita imbere azana n'inyuma akakujomba imbugita inyuma mu rubavu akacaza imbere akaca gutwengera akakwereka kumenga si wewe. Narahuye n'ikibazo kimwe nyene cyaranse nyene kumva kugeza none munsi wo muntu kweri Imana ishoboje kweri brother sivyo kuvugira ngako hazo sosyo
oya nimba atari banga dushaka utubwize ukuri ukuri kwa kubuze kuyo story yawe yose kugira ngo ubandanye basi byibura basi tugererane basi nka 25 minutes canke basi 20 combien minutes basi dufate nka 22 25 kugira ngo nabo basi byibura basi bagire basi ikintu bigiyeho uko kuntu wabayeho urashobora gusanga ari umuntu usanga yabayeho do prise gusumba ko warubaye rero ugasanga nawe yumvise iyo story yawe hari ikintu kanaka yumvise ko muri we gihindutse buga hari gihe umuntu ashobora kuba mu kibazo kanaka ugasanga kugira ngo ico kibazo ciwe gihere bisaba ko arinda gukora ikintu kanaka kugira ngo aruca ugasanga bisaka arinda kuja kukibwira umuntu kugira ngo nagirene yumve ko muri basi aruhutse rero nawe dushaka rero utubwire ukuri nyene uvyinjiremo neza ukwinjiremo uvyinjiremo indani mu mizi udusobanura kugira ngo dushize gutahura neza cyane mugize neza so reka ndayibandaniriza hamwe yarigeze maze kubona na papa gushika nuno munsi ibintu naciyemo bon narize maze kwiga fondamental ariko nababwiye ati jewe sinari mbayeho nkuko je nari ndabikeneye bwari ubuzima bw'amaslago naraslagoringa gusumba umwana atagira abavyeyi kandi je abavyeyi ndabafise mu vyumve narabayeho ntahirihigwa minervare kugira ndayironke mutoyi wanje newe yayinsabira kandi abantu bakabona ngenda batazinga ingene ndiko ndagira iki ndiko ndabaho bo kuko je vyarangora kugira umuntu ngo ndamubwira ikibazo niyo mpamvu sinzi ko wayibonye ko vyari vyangoye kuvuga uko umuntu ico namaze kubona umubwiye ikibazo yibaza kuri kuramusaba uravyumva naranka kubivuga abantu gusa barabibona mugabo jewe nkigiraho umenga siho ndi sivyo ndimo kora ko nyene nari maze kuba mfashwa mu mutima byaramfashije cyane nari maze kuba mfashwa n'amajambo y'Imana yaho ntazandarondera abantu bamfasha ariko narizera Imana minervare itararihwa ndayironse Imana cimpuza n'abandi bantu bambera abumvyeyi bampa affection ntaronse nyimba ari ikintu kanaka je nabuze ku bavyeyi narabuze affection sivyo narabuze affection kuri kote ya papa kuri kote ya mama uravyumva nico kintu gusa nabonye cyambabaje bo maze kuba ubuzima ndatangura rero kubaho ariko umumenye ko ico gihe nabana na mahatre wanje akankunda ico gihe yarakora restaurant ngenda nkamufasha ariko wumve ko ntazibana zidakomanya amahembe nawe nyene haragize igihe avuga ati ndakwirukanye uravyumva ico gihe papa ntibabana unyumvirize neza ico gihe papa na mahatre ntibabana bari baravanye mugaje cyangenda kurega mama mahatre arankunda avuga ati we ntari bijyawe ibiki tingo tubane tumaze kugenda kubana papa nawe ntiyabyishimira avyumva ntiyabyishimira iki yaguma mvuga ngo ico cyana nico natoye ngo nakuvyaye ngo biri ngo dini faso iregare mva ngo duhuye na mama ngo mukabari urumva ivyo bintu ko bibabaje uri umwana ico gihe ivyo bintu birabaje cyane me mahatre arankunda mugaharagera hinawe ngira aradundubigwa kuko ico gihe narasenga narashobora kuvyuka nka 4 nkasenga nkabitura Imana nico kintu reje bitambabarije ko sana kuko Imana yakiguma ikomeza umutima wanje kandi kaworosha cyane sinita kuvyo papa ari karambwira ko naguma mvuga ati ejo hanje hazobana heza naho ntabona ingene nzoronka amafaranga naho ntabona ingene ejo nanje ahantu nzobaho kuko nta connection z'abantu twari tuzinanye z'ukungene ejo hanje basi nogerageza oncle wanje azotuma mfasha amafaranga ya naye urumva canke tonto wanje canke wiki azomfasha amafaranga ya naye kugira ngo mbeho narizera Imana hama maze kubaho rero ubwo buzima haragera igihe ndibuka mu mama twari tubana na muka papa aho twari tuba ndamwita mama ariko naho ndiko ndavuga nashatse kugira gusa ndabisepa mu bitahura uravyumva ni mama wanje urumva ico gihe ndavyibuka hari umumama abonye ingene mama mahatre wanje anyirukanye namaze ukwezi abiri niga secondaire mu frère niga science sociale umva utaboseje ntiwiga ntiwatora ikibazo vraiment narabura ingene niga ndibuka ko naramaze 2 mois ndonse ivyo gufungura saa 6 nacavuga ati mwijoro sifungura uravyumva kandi abantu bakabona bagira ikinguma ngenda izo demo narazimaze ndavyibuka vraiment
ndabironse mwijoro naca mvuga ati ejo saa sita sinzofungura kandi aho niga secondaire uravyumva kandi wumve ko aho papa baramuha amafaranga ariko twuno munsi ntitwaya benefisa akayo mafaranga uravyumva yararonka amafaranga agaca yitwara mu birori urabiza abavyeyi bo ngamu igisagara uravyumva yedera citaya uraca mbo okay uwo mama abonye ubuzima rero nawe nyabona akabona ko nanje atashobora kuntunga abonye ubuzima ariko arabaho kandi afise abana ngaho Bujumbura agaburira kandi urabona ko ataye ko n'ikindi gihungu kitari ciwiwe cavuga toya cafata decision yo kutwara ku nguvu kwa papa mwumve ko papa ico gihe yari yarongoye uwundi mugore w'umupolisi kazi papa no uwo mudamu ntwaye ku nguvu kwa papa ndavyibuka papa yaranyakiriye ico gihe ntiyari bwanwe inzoga ndibuka aranganira mugabo rero papa akanyereka ko umenga arankunda atankunda akaca mbwira ati rero wewe udahebanye n'ujya mugore uriye ujya yaragutunze sivyo iwobo ntizobandanya tuvugana urumva ubwo buzima nabaye papa akabona tuvuganye nanaka nawe yarankunda ndavyumva ndashikara mu rugo ndasubira kubaho umwana mu rugo ariko ndibuka ko narava ku ishure nkashika niga hanze papa narava ku ishure nkashika nigira hanze inzira ngaho urufunguzo ruri ngaho ninjira ruko yinjiye papa wanje urumva minervare yo narahevye urumva naho nyene yumva sinangiye kubaho ubuzima bwiza maze rero gushika secondaire terminale ujya mwaka wa nyuma rero niho nabonye komba ya mwisho y'ubuzima ico gihe ndibuka ko barashwana n'umugore shika naho umugore abonye ari karanshigikira bakaca bashwana gaca tangura kuvuga ngo gaca bwira mahatre wanje ngo niwe ngo mugore wanjye ngo n'umugore wiwe ngo n'umugore wanje ivyo bintu vyari babaje gushika n'abantu bibatera isoni bavuga ati ivyo bintu uvugira mu bantu birababaje cyane and then bimaze kugenda uko narabayeho ubwo buzima ndabaho terminale ndavuga ati je kugira ngo nzemenye nibuka ko ndibuka twatatreze 45 naca ngoma y'amasaha 2 tuzi ko tuzokora interrogation next week nka boss ko navuga ati ngiye muhira sinza ngo ntibiza gukunda kubosa nza gushikira ku mwugara kandi sinza gufungura urumva ivyo bintu kirere nabayemwo cari active muri jewe shika ntangura kubona uko ari bibazo ari ibintu vyoroshe ibibazo atakintu na kimwe mon frère je haragaze igihe mbonye nk'umwana agiye batwaye nk'akarero nkabona umwana baherekeje ku ishuri bamutwaje amakaye navuga ati ubwo buzima burabaho ari abavyeyi bameze nk'uko nkabona urwana bararutumye ruranse je numva umenga notora ikofe nkarokubita jije ndo nk'umuvyeyi basiyontuma gusa uko papa ntiyanashaka no kuntuma oya je ndibuka ko batoyi banje bashikanje abo ba demi frère n'aba demi sœur je nije nakoropa nije nozi ivyombo urumva entrete ivyo bintu papa yanyigishije byaranyigishije gukora birampindero kandi kugeza no munsi je naho turiko turafungura muri restaurant ariko nisanga ngomba gukura ibintu abantu kwambaza tina mahoro urumva atarahantu maze kumenya ariko nisanga nyene ndiko ndabikora mugabo rero narabaye ubwo buzima rero terminal bwo nashaka kubabwira papa rero agomba kwerekana ko ico gihe twaraye dushwanye vraiment ndavuga ati bino bintu uri umuhungu nawe urabizi bino bintu sinzosubira kubisabirako naravuga ubutumwa muri groupe biblique mu vyumve neza bino bintu reka ndamwereke ko muzeye atazosubira gumaho nyifatira ko ashaka atangamurira antunze gusa mugana naho nyene ryari shavu kandi urabona ko ntivyari vyize ico gihe sivyo ryari shavu ry'abahungu muzeye sinzi ikintu cyabaye cyandatora kana kandi ahari hose ambabarire naramusuniye guca carakomereka cagwa ku muryango carakomereka aho arayacaranya nka gusumba uwo munsi rero yaciye azindukira ku ishuri papa ntiyazindukiye ku ishuri ahubwo twahuriye ari muri bus je ntaje muga twe twaraye turashwana numva ko yakomeretse acaraza re kubaza ibitumye ntashitageze byari byanse ko niga stress mvuga ati reka nje gutaha ko narinze amasaha papa vira muhira yava muhira hake ntaje tuca turahura aranka kumvugisha cagenda kubaza ku ishuri arambereka ko yakomeretse twaraye turagwana n'ukuntu rero abigisha bari banzi umwana yitonda avuga ubutumwa muri groupe biblique tu umuntu siwe turamubesheye ico gihe ntonze ku ishuri barampamagara barambwira ati nikiye kibazo mufitanye na papa ati papa swandihira minervare nta kintu kimwe mbo je ntaha muhira kuryama barampanura ati umuvyeyi aguma ari umuvyeyi ati nivyo vyabaye kweri si jewe numva naragerageje kuvyikuraho mon frère
yo Yesu we urumva ico gihe byaravumye ku etablissement ku buryo gushika nuno munsi gushika nuno munsi ngiye ku iyo shuri ntibashobora kunyibagira kubera ivyo bintu byabaye mbo ariko imami yaranshoboje ndiga kandi rero biza kubona ko yari satani niga terminale ico kirere cyamaze nk'indwi yose nticyasuye kugira ikikumenya kuko ndibuka ko twace dukora gikorane muri groupe biblique nca ndigisha cyaramvuga ati vya vrai uwo munsi ico gihe papa aje ku ishuri no munsi nagiye mbona anguriye akantu anguriye akantu ndavuga ati vya vrai urumva ndatanga je basi je sinashaka bakora mu ibintu basi akanyereka umutima w'urukundo basi siko umuvyeyi nk'umuvyeyi affection ikindi kintu gushika naho no munsi papa je ntamuramukije mu bura ntashobora kundamutsa abantu gusaba bizi nyene je ndagenda nkamuramutsa tubisanzwe ariko ndashima Imana kugeza no munsi aho ngeze no munsi mbo iyo ka ntumva ko ivyo biheze ingere ntangurere kubaho mu buzima rero vuga ati ngira ndondera amafaranga kajya kazi dukora kajya kaba kazi kaba manikiriste natangwe nkora mu Nyakabiga muri quartier umufrere arabone akazi nkora aca avuga ati gile nzomurondera dukorana akazi ndamutware centre ville gukorerayo andondeye ndavyibuka arama avance y'amafaranga ico gihe niho twari tukigira iki none ari nkikiva ku ishuri yamaye avance ya Emilio turakorana nka 4 mois kuko niwe yandondesheje namuronde kuko sinashaka gukora ville me nkahanuza abantu akacambira ati ni evolution wowe ugize kuri wewe urumva mbo turakorana ikintu cya 4 mois nibaza ko 4 mois zarengako me nkabona ubujya akoresha nyamvuga ati je kweri bivanye n'ingene nakuze atarukundo mbona ku bantu ariko ico genda kwereke ko yaranyereka kumenga aranyitwararitse akampa abakiriya je nanje ivyo sinaraba byo kugara eka nuno munsi urumva kuko arabandi yashora guha abakiriya bakora nko ku maguru inzara bakanga mwaje navuga ati ngakora byose nkamubangukira mugabo harageze igihe rero mvuga ati ewa je bino bintu kweri kukuntu uzuranturubika sibyo sinemera kubisabirako takira amafaranga yawe ndagiye haraheze indwi yose ndi muhira ndayamuhereje mon frère yabaye wa mbere aza kuvuga ko ntigeze ndayamuha kuko igihe yamajewe twaranditse uravyumva jewe rero igihe ndayamusubiza ntitwanditse kubera iki nayo misishavu byinshi aho rero niho byagiriye habereye akantu ndayamuhaye mugana avuga ati numwizigirwa turabana muri quartier umuntu niyo nyihinduka mon frère yaramfungishije ikintu cya mbere numugabo afise inzu ibujumbura afise amafaranga ibujumbura je ndacyari umusore urumva nimba rero yiba ribaza ko ndi umwana wa kanaka ngo papa zoce yariha kumbe nawe acavuga ati ewa sije na yamutumye tigenda ahubwo twaramugaje ariko narabo aho hose ni kwari kugira mbone ikiganza cy'Imana mon frère maze gushika mu gasho ona kujya kuntu babakubita je ntibankoze ko nababwiye ati ndumukozi w'Imana cyo ndavuga ati wana guhera Yesu nahace ndangura gusenga ndavyibuka barabibona habo rero uwo munsi cyo dutangura icumba cy'amasengesho mu gasho ye mon frère turasenga bacambwa none wewe byagenze gute je byagenze kunuko yo ngo nta kundi kweri gupore sana ngo utegeza kuvyemera ngo yariho ngo sohoke hoje ndibuka ko n'umunsi nsohoka barariza abanyagasho tuno ninde muntu azoturemesha ninde wundi muntu azogira iki azotubwira amajambo y'Imana nkayo waho rutubwiye mugabo Imana yarabikoze nayo mafaranga ndayemera kandi ararihwa mugabo rero kweri cyende kugeza nuno muzi ari ingaruka y'ikintu kugira nabi umuntu mon frère ntuzokore nabi no munsi kugira ngo wiyerekane neza mu bantu kutari mu kinyoma ariko ari ingaruka yavyo iri inyuma maze kwibona duba bakimuza bugoye cyane gose vrai entreta asinavuze vyose sinavuze ingene narara hanze mfite ufise inzu mon frère n'ubuzima jewe kugeza nuno munsi nirabye nuno munsi naje nditangarira ncamvuga atari Imana yakoze urara ko vrai musanizwe gicukura no kuntu wambaye
ugerageje kana n'ukuntu wambaye vraiment biragaragara neza ko by the grace vraiment of wiyubashe yeah mugabo ugerageje kana ukuntu wambaye ugacura n'ubuzima waciyemo nta muntu yokwana ngo avyemere kuko biri très différent cyane n'ivyo wabayemo ariko reka nizere ko basi tugire ino kari round ya mbere nta kibazo nizere ko tuzobandanya tugire round ya kabiri kugira ngo benshi cyane bigireho ubwo nasanze iyo umuntu avuze ubuzima yaciyemo yes. ni ibintu byinshi cyane bihinduka ibintu byinshi bihinduka rero nizere ko iyi ni round ya mbere n'abakunzi ba Ghost TV bayumve bavyumve ino ni round ya mbere ya vrai tuzobaha round ya kabiri tubandaniza nyene barogeje kugira ngo paka iyo story yawe tuyimare n'umunsi wanditse n'igitabo utudusobanurire utugire igitabo kimeze kugira ngo dushikare kugira kuremesha abantu bari mu bibazo nk'ibyo urashobora kubona umuntu agenda mu gutazi ibibazo utazi ibintu afise mu muntu akavuga ati basi manager no tumapfa nkavaho ego byaracitse nanje ndavyumvira kubera iki je nguma mpura n'ibibazo gusa kubera iki je gusa atakoze kohera ikibazo je tutahura ego ndavyumva ko ari ikibazo twe abahungu canke abantu twishora kwiteza nivyo muga hari n'ibindi bishoboka ati none ni ingaruka z'abavyeyi umva ni ingaruka ziki ukavuga none bino bintu n'ukuri urumva bo ariko ikintu nobwira umuntu wese hano ariko aranyumva pemporte ibibazo ariko aracamwo ashikama agire umutima ugira iki utuje nta kibera ubusa nimba ikibazo cyose kiriko kiraguca imbere nimba uri kurabura umwana nimba kurabura uruvyaro cyane ikintu cyose uri gisimva ikintu gikomeye uwo buri kurahura nawe kuba yiriko Imana yaremeye kiraca imbere zawe niko yabonye ko ushobora wewe nyene kukinesha brother ndagushimire cyane merci nizere ko umuntu bwiza tuzokora round ya kabiri thank you okay merci beaucoup kigoro mwagize mugashobora kugira ngo tuyage natwe kugira ngo tushize kuremesha imitima ya benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye nongera shimira n'abakunzi ba Ghost TV mwebwe mwese mubana natwe uko bukeye uko bwije mvuge ngo vraiment mugire aho muba mwubahwe ino ni round ya mbere tuzobazana round ya kabiri kugira ngo turushirize kwigisha byinshi cyane muri gino gihugu cyacu cyo Burundi reka rero ndabibutse gukora subscribe kuri Ghost TV kugira ngo dushirize kubaha ibintu bimeze neza cyane gire akajambo kanyuma usezera abakunze ba Ghost TV kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu akajambo kanyuma nobabwira baze ba following Ghost TV iri mu kazi kose iri kirahagurutsa abajene iri kirafasha imitima y'abantu kugira ngo ikomere mu ngabire zabo nibwira ko hari igitabo nigeze gusoma bavuga ko ikinebwe gusa nicyo kibona akantu kuri réseaux sociaux cyangwa ahantu hose kikagenda kitasomye mugabo wosoma iyo nkuru urashobora gukura ikindi kintu kanaka gishobora kuba ku mutima ntimuze mwirangagize bino biganiro vya Ghost TV nizera ko muzohereraganya natwe Imana kuzodushoboza gose murazi gose cyane okay murakoze nongera mbwira abakunzi ba Ghost TV mugira aho muba mwubahwe ndabitsa gukora partage na subscribe kugira ngo ndushirize kubaha ibintu bimeze neza cyane kuri mikoro ya Didi Dakim inyuma ya kamera ya Clement Pro ko musaze mubizi atuma ndaba amasanamu asa neza cyane gose kare mvuge ngo mwarahezagiwe cyane mugira muba mwubahwe ciao ciao